Happy birthday to me. Happy birthday to me. Thank you a lot, Hozi. Wajuberewe. Urakoze Hozi, urakoze cyane. Waje utegura ikiganiro ku cyane anniversaire. Oya. Canke waje tugati Jenningira biganiro nta anniversaire birimo. Usanzwe iyo umuntu asanzwe azwi nkanje ari famous, nivuga ko ndagira iyo hose manzi ko nigiye duhura use kamera ukashumbaza ntabiteguriye. Yego. Uri mu artiste batigera banyegeza imyaka yabo. Kuri gutigera nyegeza imyaka yabo. Ni proud kuko ni kado y'Imana yampaye. Ni kado y'Imana niyo yabishatse ko no musimba nkiriho ndayikwije naribeshe no ndiko ndamanuza Imana kandi no ndiko nditera mukoshi ibaze ashaka kuyimanura imyaka Imana ikibona kumenga yene ahubwo wewe ntukwiye kukwiza iyo myaka nshaka ko gusaza usanzwe gukura niteka yaho ujye kuze n'abakobwa bakona kwinyegeza misanzwe abumva bo kimwe cyose office se amafaranga gusa ashaka no kufuza n'akantu kakama nzoba ndahari ndi accessible ku bafana ku mafoto ya nabari kure muzashaka kuri cash na cash ya cash no muri Canada birakunda bedo izo iri na live sigura ko hazo hareka ama numero abashaka gutanga anguranyibukije ibintu muri sinavyo gusa ko numero Kijenge sakunza Siren Vibes aho sadukurikira n'abakunda TV online yacu bayikurikirana ku ma platform yayo yose ikoresha ari Instagram ari Facebook ari YouTube no kuri Twitter dufite abantu bakimwe abantu bake bariko turakunda cyane John Yozira koze ngira nkore kino kiganiro nkaba mfise umutumire kenshi nibaza ko muziko mafise umutumire ko nibaza ko nkore kiganiro janye negakikabaho alors uyu munsi mfise umutumire Mes amis, uyu munsi ni anniversaire yiwe. Yakwije yubire imyaka 25. Mwibaza ko muri ivyo afise anniversaire y'umunsi ari ni Masterland. Niwe mutumira afise umunsi ko umutumira witakura gukoresha umuntu kiganiro ku munsi wa anniversaire yiwe si ibintu bisanzwe. Nibaza ko nigambere binshiki no kiretse baba bagize amapati bakandumira mu mafete y'amapati yabo. Apana umuntu aza mu kiganiro ari mu anniversaire yiwe. Alors ni Masterland, first of all, happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Thank you a lot, Hozi. Nanje niteka ko munyakiriye nugamera bikoze ariko nibere yanje ifoko ndabikora nyine nkora ivyo ntahora nkora antuka yego basha mumubwire happy birthday ntimushange ibintu vyinziga mumubwira mutamukuza mumubwira ati joyeux anniversaire 75 ans naka 25 ya wakuze niko ndasaza nyine mukurongora okay mumubwire n'indirimbo yo mukunda uko randika happy birthday mas ndakunda indirimbo yawe sabwe ndakunda rundimwo ndakunda Leila indirimbo yo ukunda ushisha muri commentaire aho munsi kugira mumwereke mwari ko mukunda entre temps afise na show ejo muri Ingo we lit party no musi ajari lit wajuberewe urakoze Hozi urakoze cyane utegura ikiganiro ku cyane anniversaire canke waje tugati Jenningira biganiro nta anniversaire birimo usanzwe iyo umuntu asanzwe azwi nkanje ari famous nivuga ko ndagira iyo hose manzi ko nigiye duhura use kamera ukashumbaza ntabiteguriye n'amasosi kaniteguye mugasinzi ndakwa duhuye ntabiteguye oya n'ubundi wewe ufite studio mugabo antukaje maniteguye mabwa atarigiyo ubona n'abafana bagati hanige n'umufana avuga ati ndakeneye selfie akeneye agafoto turi kumwe antuka umuntu aragerageza yene ariko numenya kazi tengire byagenze ko byatose ngo itatose mugabo antuka wagerageje okay at 25 aho mvumeze gute kwije imyaka 25 ndashima Imana tuhoze ndashima Imana kweri kuko amfete ari ibintu byinshi munamaze gucamo antukaje nkanje maze gucamo ibintu bisumba by'imyaka yanje mfise kuko jewe navuye muhira kwa mama mfise imyaka 16 urumva maze imyaka irenga 10 nibana natangiye umuziki mfise imyaka 14 maze imyaka 11 ndi nkora muziki maze gukora ibintu byinshi cyane harimo n'ibintu naciyemo vye no gutuma ndanafa byinshi cyane ndasema ama souvenir mabi na meza urumva mbaza ko ndashima Imana cyane yafashoboje ko ndi ngaha no munsi nshije kuri yubere yanje kuri televiziyo miteka aho zisi bose bashobora kwa baronke ibakije ko anje nzoyigira vrai bongo nanje iganiro cha yubire yanje bene n'umwaka
ni umwaka nyene waruzi ndashaje numva yego uri mu artiste batigera banyegeza imyaka yabo kuri gutigera banyegeza imyaka yabo ni proud kuko ni kado y'Imana yampaye ni kado y'Imana niyo yabishatse ko no musimba nkiriho ndayikwije naribeshe no ndiko ndamanuza Imana kandi no ndiko nditera umukoshi ibaze ashaka kuyimanura imyaka Imana ikibona kumenga yene ahubwo wewe ntukwiye kukwiza iyo myaka nshaka kubaho nshaka ko gusaza usanzwe gukura niteka hoze ujye kuze n'abakobwa bakona kwinyegeza bisanzwe kukuza ngo ni maturité ni experience ni kintu ufise usumbije usumvye imyaka abantu bavuga ko rero je ndi proud yayo gusa kera ndetse histoire yuko nayibesha je kuri passeport yanje ama document officiel yose nanditse ko ndi mu 94 urumva ushaka kwikuta ku nguvu kubera iki none ndi ibyangombwa ndabibesha kuko mva nakubwiye ko natanga umuziki nkiri umwana je nagenda gukora amakonseri abapolisi bakamfata ko ndi umwana nafizi nakuje imyaka hama 2012 duka musique tuyikoze 2012 bari bakeneye abana ari byose 18 kuko ibintu by'inzoga kandi inzoga zikonsumwa n'umuntu afije 18 ariko naje numva umenga jewe ino opportunity yo njana ndabesha ngira muri commune ndasaba kanga muntu ya 18 16 mugabo rero maze kwikwiza 2014 nkwije 18 ya vrai nashinze mbanda yakoze ndavuga biri officiel mugabo ni myaka mfise kandi I'm proud of it kuko sinzi numva yene atacho bintu waye abantu mugabo kuvuga ko bimanura imyaka genre kuma medio uvuga ko ufise 25 ou ufise 27 ans ubu ni batse ko baronka umuco mpamvu oya imyaka bavuga bavuga ko uyimanura ari nabamba na 30 gaje natanga kumutare kera hoze je nk'abantu banzi ngozi mugari yabanzi ko natanga umuziki ndi muto Jean bavuga ko ukuze uva imyaka banzi wigira umwana Jean ko nkakarero hoze we aho tanga kunyumvira ni kera ntuka mu muziki urumva ukachibarura iyo myaka rero je nugure master music mfise 20 urumva ucumenga ibintu kumenga ni kera cyane mugabo antuka niko natanga ubuzima nyine bwanje buri professionnel nkiri muto kandi byamfashije ko nashinde bikuriramwo n'ubu rero nkaba mfite imyaka mike ariko mfite experience ndende muri ibyo bintu nkora reka tuvugere gato kuri concert izoba ejo Will It Party premièrement ko utayishimye kuyikora no munsi kumunsi anniversaire ukayikora bukene ko ari weekend canke ndate yego impamvu ya mbere nuko ari weekend nuko musi nkoze concert ku munsi wa kane si byiza kuko urumva abantu bazinuka kwa gatanu abanyeshuri baje kwishure kandi nanje nagize concert ya gusa ico kintu baza kukimbaza ndaza kubwira impamvu nagize concert ya gusa kugira ngo bose bisange none bose bisanze harimo abona privé basakaze mu gitondo asishure bangize makosa ariko iyi ni impamvu ya kabiri nuko Will It Party is not about only birthday hariyo ni party nyene ni show yumva rero birthday gusa nashyize bamwe bati ni yubile 25 niyo passa inaperçu na 5 ya master music ni achievement nuvuga ko ndi proud yayo rikana bikorere hamwe n'abafana dusangire cake dusangire ishow dufata amafoto kuri red carpet dukore ikintu cya bien ariko condition kuza baberewe yo condition kurumva event yanje izosha kuri TV izosha kuri RTNB chaîne 2 iri kuri Canal Plus ice kuri BTV live ice kuri Facebook yanje ice kuri Mashaliki TV nibaza ko birasabwa yuko umuntu ababerewe kubera n'abafana bazo bari muhira canke bari si yose bari za Kigali he bazo kwatura abantuka ifa ko natwe abafana twerekana ko turi chic turi lit nyene nkuko Evelyn bivuga bon le fait que wayisize kubuntu kwinjira kwa gusa nta ntushaka kuyibeneficia ko canke uzatereka je ngyohera abantu mu bisigaye nabo nta kundi usanzwe ni signe ya nuvuga nka reconnaissance mfise ku bafana banje kuko hozije imyaka je maze imyaka myinshi ndirimba imyaka 11 mfite imyaka mfise bisigura yuko abafana je barambaye hafi cyane ndibuka pri musique je bafana 2012 aho nabaye wa gatandatu mu gihugu cyose hariho contribution y'abafana irenze je ndibuka madame Ashanti n'umuntu nshimira cyane ari Netherlands muri kano kanya Holland je pense niwe eri muri jiri menga mu kurwa jiri yabonye ukundo bafana bankunda bingozi ngene ba ivumi ryatumuka ko baramfana
kuri vote je nari uwa mbere mu gihugu cyose kubera abanyengozi barazinduka bakaje ku mashure bakaza mu masoko aho se bakoresha amafaranga yabo resama kuri RFM kango mbu ambere n'amafaranga bakoresha bariko baratora barariha ma unité kuri YouTube kango baturabe izi emission zacu hana n'umufana yugure kino kiganiro yevye mamega ari rukundo baduha kandi bakarudepansako turakora ama evenement je nafanga gutegura evenement yanje ya mbere 2012 yanje iteguriye haciye imyaka ngira ngo 9 nkora evenement bariha kandi izo evenement zishimwe muri izo nizo zintunze nizo za amafaranga yo kuriha inzu nizo za amafaranga yo gukora ama clip n'ibindi umva hariho isho baduhaye kinini ku buryo nanje kubaha concert imwe ya gusa ago bitana kwiranye nimikwiranye n'uvumenga n'ikintu nka sinye ya reconnaissance bankoze mugabo kandi nkabibusa ko evenement izo itezobera kuri stade bisubwa yuko nari gusa ni na hato kandi ibibanza biri limite ibibanza biri limite ibibanza bitarenga 1200 1300 gutyo canke ari benshi cyane ntiborenga 1500 kuko deja azohari abicaye VIP umva ibibanza bice bigabanuka de plus umva bisubwa yuko rero afana gushika kare ni avantage yanyu amasaha ni nkasanga basanga 18h gushika amasaha guhera ntibizi amasaha show izohera minuit kuko niho na live izo bikatitse ariko muri ingo club basanga hariho aba DJ dufise Lantern DJs dufise Patman asanga avugirizaho DJ Philbite na DJ B umva n'abandi ba DJ basanga batandukanye bazo kudushikira baza ko show izoshika mu gitondo ariko show ya will it answer ni minuit ibindi ntago bizoba bindaba azoba bikurikira nyine okay umba kuza condition kuza bambaye neza sino hama kwigunugukonsoma ugakonsoma basi nibaza ko nta mafaranga menshi ngira ngo ni nk'abantu nkatwinywera amafaranga n'amazi kadibar yo dibar mu ikintu cyose unwa dibar uzo murigwa neza oya royal ariko nka zitatu zingahe nibaza ko ndagushikira mu gitondo no royal zitatu antuka rega wigure zitatu abagenzi bakongereza Mushugende twena kugura abagenzi nka ushaka nka 20 bar nka 20 antuka yo uri shike antuka 20 si mutwara emwe nukuri ntimuze musibe vraiment mva ko nimba ukunda master nimba ukunda ari byo barundi kuza 25 gukora umuziki myaka 10 kwakuza 25 ugikora umuziki bon 10 ans après ugakuza 25 ukiri kurakora umuziki hoze negenda bwire yuko kumara imyaka 11 uririmba mu muziki w'u Burundi ukiri active cyane sivyoroshe vraiment sikintu gisanzwe je abafana kumbure cyangwa katuraba ashaka kumenga ati nisanzwe mugabo je nabikoze ndazi katabikwida sanzwe umutima wanje ndavyishimira kandi bishimira Imana cyane kuko hozi je batanguranye benshi 80% barabihevye 80% ago bazirarenga kuko je nk'abari bitwatanguranye ngozi nabo ntibakiriho kuko nk'akarori nk'abanyengozi mbona bakiriho no muse tuduse nka kiriku duze nka Indomike bose nabanje inyuma yanje baje batanguye inyuma yanje mva batanganye bose nta uno kiri active abata generation 2015 Bujumbura ko je nuvuga ko Bujumbura yagiye kumenyekana 2014 2015 kuri Fantastique nako na Samantha abo icyo gihe ntabagihari urumva 2016 abo generation ya mbere Master Music twaramuye hasigaye baki bisigura yuko rero je mazimya ya 11 nkiriho bukimbona aho zinkora concert insora indirimbo nkitumirwa hirya no hino ni ibintu nshimira Imana cyane yego cyane kabisa by the way uno musi rero baza kama kadori ari welcome ego ndakeneye amakado yanyu bafana urumva ndukuri kw'Imana uzagwa katagusanga he cyangwa bashaka kugwa nka gato ejo muri biliti okay ari umwanya nzotanga amakado ni muri ingo yego ari umwanya nzotanga abantu bagatanga kado nukuri mwumvise bazamwana gutanga muri abafana bazotanga kado nukuri bazotanga kado uzofise igihumbi uzogisha muri envelope ukinzanire kandi uzogishima nukuri ndisabiye abumva kimwe cyose uzofise se amafaranga gusa cyangwa kufise n'akantu kagama nzoba ndahari ndi accessible ku bafana ku mafoto ya nabari kure muzashaka kwirima cash nako cash ya cash no muri Canada birakunda bedo izo iri na live sigura ko hazo hareka ama numero abashaka gutanga anguranyibukije ibintu muri sinavyo byo gutse ko numero hazo ki numero donate wow pour l'anniversaire ya jubilé de 25 ans ego
you have to bring gifts Yeah. foko muzana amakado mu muhumurimbyi wacu aba bashaka no gukoresha amakeke canke amagato baza mu musige ni bon uzora umusi wanyeje kandi aza bari gato nyine afana nyango bose bazoronka vrema ni uzo wayikoresha nuzo yikoresha gato zibengane ingunguru abantu bose uzahari bazurya gato sinzi ko rekana wobwira kugira ngo interese abafana bawe rero kanyuma ejo wabwire akabijya n'akabimwa niko nova haravuga ngo kabijya n'akabijya nibaza ko icyo kuinteresa nuko isho yacu irakaze isho irakaze vraiment teguye neza ni isho class ni class live music master Lene nzorimba live music isho izwitezwe betanguye aba DJ nababwiye ni Phil Bite Kizigenza DJ B DJ Patman hazoba hariho Ingo live band kwitera live y'umwimerere basanga baje ari karaoke gusa ibaze ubonaho hama hazoba hariho abaririmbyi banshigiki bemeye kunshigikira duhereye kuri Team Master Music hariho Arnovich ariko gusa indirimbo yitwa Umubogos akachakurikira mu melody muramuzi indirimbo nka Bebe n'izindi hariho Chinobi na Jadix abo ni Team Master Music bazo performinga nabo nyene baberewe hariho abandi bari kunshigikira hariho Arafro hariho Alvin Smith mu poto wawe umva abose bateramisha afana zo bahari nibaza ko atakintu cyotuma basiba hariho red carpet amafoto y'amasouvenir ibintu biri live ibintu biri wonderful karibu cyane Okay, nanje reka meze mvuga ati karibu cyane muze dushigikira umurimbyi wacu. Muga before komeza uribuka yuko Facebook yanje yagize ikibazo bakayihakinga. Facebook rero izoca ko nishasha ari bafana rero batari retrouva batarasubira kugira like nkuko bari baragize. Kana master baradugize Facebook yacu. Kandi bigire igihe kimwe nibekane ko nakubaza. Umva rero yo Facebook rero nishasha bisaba ko mugira like kugira ngo muzibone live kuko ni live nziza bashobora gufatiriwe ushobora kuba Ngozi ushobora kuba uri muri Canada uri France no hose Etats-Unis Australie bisaba ko uturaba no ukazifatanya natwe muri yo muneze tuba turimo umva ukorera like in Masterland cyangwa ayo Masterland ariko nanongije ko rimwe kwera ari chaîne ya kabiri hama izindi chaîne zanje ni ayo Masterland ushobora s'abonner cyangwa kagira follow kugira ngo gumuri update abantu banje ntibigera bana ndazi kwazoza reka ndabashimira cyane kuba mwaravye ikiganiro mwamubwiye na joyeux anniversaire 25 muri abantu beza cyane nanje mfite anniversaire au 1er juin cyangwa ntabivuze ifa amener des cadeaux cyane ama surprise nshaka vraiment ndana ya muzobaza ikintu nshaka yego ndashimira cyane master cyakoze mahuje yego wakoze cyane wakoze kuza ku munsi anniversaire niba byoroshe kuva mu munsi anniversaire udafite activité mva rero wakoze cyane kuza kutwitaba no kuba watumiye abantu kuba bateguye n'ikintu abafana bawe yego merci beaucoup imana ibahezagire ciao ciao Siren Vibes TV.